Bakunzi bacu, bakunzi ba Yaga Nawe TV, turabaramukije mwese aho muherereye. Nije mwari muri Shari Hakizimana mumenyereye kuri televiziyo Yaga Nawe TV. Rero ngarutse mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugira tuganire uno munsi ni ijambo rivuga ngo ukwizera gutuma twemera. Rero mbere yuko dusangira ijambo ry'Imana, nk'uko bimenyerewe mu ijambo ry'Imana, turamanza tugasenga kugira ngo ijambo ry'Imana rize kugira aho ridushikanye canke ridukorere ibimenyetso n'ibitangaza, kuko nta jambo ryavuye ku Mana ngo ribure ububasha. Rero turashobora gusenga. Mwami Yesu Kristo, Mwami Cubahiro, turagushimiye cyane ku kanya keza turose kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Ijambo ryawe niwe wariteguye kugira ngo Mwami Yesu Kristo ridushikire, kandi abantu bose bazokumva rino jambo Mwami Yesu Kristo bazoce bagira ukwizera, kandi ukwizera kuca kubahindura, ukwizera kuca kubashitsa kuco basezeraniwe. Rero tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero nshuti bakundwa, ni umwanya w'ijambo ry'Imana tugira dusome ijambo ry'Imana. Tubona mu Bigalatiya ibice bitatu, umurongo wa 5 n'uwa 6. Amajambo y'Imana nahaye teme ivuga ngo kwizera gutuma twemerwa n'Imana. Haleluya. Turasoma mu izina rya Yesu. Abigalatiya 3 umurongo wa 5 n'uwa 6. Ku murongo wa 5 haravuze ngo ibaha mpwemu igakorera ibitangaza muri mwebwe. Mbega ibikoreshwa nuko mukora ibikorwa by'ibyagezwe, canke nuko mwumvise mukizera? 6. Nk'uko Aburahamu yizeye Imana akabiharugwako nk'ukugororoka. 7. Mumenye rero yuko abishimiye ukwizera ari bo bana ba Aburahamu. Haleluya. Ku 8 hatubwiye ngo kandi ibyanditswe byabimenye bitaraba yuko Imana izotsindanishiriza abanyabyaha kubw'ukwizera. Haleluya. Bibarira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba, biti muri wewe niho amahanga yose azoherwa umugisha. Ku 9 haravuze ngo nuko abishimira ukwizera bahabwa umugisha hamwe na Aburahamu yizeye. Amen. Nshuti mukundwa uriko uradukurikirana, n'iri jambo nipfuje ko tuganira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera gutuma wemerwa n'Imana. Haleluya. Wewe uriko uradukurikirana, urashobora kuba ufise ukwizera, ariko uko kwizera ufise kukaba gucumbagira, canke uko kwizera ufise ukabona hari ibintu kanaka utarageramo. Haleluya. Ariko nakuzaniye inkuru nziza ivuga ngo ukwizera kwawe gutume wemerwa n'Imana. Haleluya. Ndaza kukwereka canke ndaza kukuzamura ku rundi rugezo ku buryo bwaho wizera kugira ngo uce wemerwa n'Imana. Haleluya. Kubwawe ntavyo woshobora, kubw'abantu ntivyokunda, ariko muri kumwe n'Imana, Imana izobiroranya, Imana izobageza kure. Rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ibaha mpwemu igakorera ibitangaza muri mwebwe. Haleluya. Kubwo kwizera. Rero nshuti mukundwa, wewe uriko uradukurikirana, gira ukwizera. Haleluya.
ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nk'uko Aburahamu yizeye akabiharugwako nk'ukugororoka. Haleluya. Turi ku ijambo rivuga ngo ukwizera gutuma twemerwa n'Imana. Nshuti mukundwa uriko uratukurikirana hano kuri televiziyo, umenye ko hari ukwizera gutuma wemerwa n'Imana. Rero Aburahamu aca arizera, amaze kwizera ngo aca biharugwako nk'ukugororoka. Haleluya. Aca biharugwako nk'uko atigeze akora icaha. Kubera iki? Yarizeye agera ku rugezo rwaho Imana imuharura ko ukwizera kwiwe nk'ukugororoka. Haleluya. Nawe uri kurankurikirana biracashoboka ko wizera ku rugezo rwaho uba umugororotsi. Haleluya. Musi hatubwiye ngo nk'uko Aburahamu yizeye Imana akabiharugwako nk'ukugororoka. Nawe uri kurankurikirana ndakwipfurije ngo wizere ubiharugweko nk'ukugororoka. Haleluya. Hari ukwizera ku bwoko bubiri, wewe uri kurankurikirana ubimenye. Hari ukwizera kutagira ibikorwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa uko kuba gupfuye. Hari n'ukundi kwizera gufatanye n'ibikorwa, ariko naje kukubarira uko kwizera iyo ugufise kurashobora kuguhindurira amateka, kuko nukwizera kuba gufatanye no gukora ico Imana yakubariye. Haleluya. Aburahamu amaze kwizera ntivyarangiriye, yarizeye ashirako arakora. Mwibuke ko igihe Imana yamuhamagara yamubwiye ati va mu nzu ya so uve no mu muryango wanyu maze ugende aho nzokwereka. Aburahamu aca aragenda atakindi kintu na kimwe arabiyeko, aca afata umwanya aragenda. Amaze kugenda kubwo kumvira Imana, niryo jambo twasomye ryatubwiye ngo kubwo kwizera kwa Aburahamu agafata inzira agenda atazi iyo agiye, Imana yaciye bimuharurako nk'ukugororoka. Rero nshuti mukundwa, ijambo ndiko ndavuga rivuga ngo uze wizere ku rugezo rwaho ubiharugwako nk'ukugororoka. Rero Aburahamu amaze kwizera, Imana icibimuharurako nk'ukugororoka. Nawe uri kuranyumviriza urashobora kuba uri kurizera mugabo ukavuga ngo jewe ndizeye ku rugezo rwo hejuru, mugabo sinzoja gukora. Ndagufitiye inkuru wewe uri kurandaba canke wewe uri kuranyumviriza, uko kwizera kwawe kutagira ibikorwa kurapfuye. Haleluya. Byarashitse turizera abantu wewe uri kuranyumviriza wizeye umuntu, ndagukuye ku nzira. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo uwizeye umwana w'umuntu aravuma. Mu muntu nta ciza kihava, mu muntu novuga ngo wizeye umuntu uzoce wizera nuko ashoboye no kuguhemukira. Ariko hari uwundi muntu naje kukubarira wewe uri kurankurikirana, ukwiye kwizera Imana. Ibyo ukora byose ukabishira mu Imana, kandi umaze no kwizera Imana ugashirako ugakora, niko kwizera guhindura ibintu ndiko ndakubarira. Haleluya. Ku murongo w'indwi hatubwiye ngo mumenye rero yuko abishimiye ukwizera ari bo bana b'Aburahamu. Mu yandi majambo Aburahamu yatubereye akarorero. Haleluya. We uri kurankurikirana uri kurasoma inkuru z'Aburahamu, urabona ko Aburahamu yatubereye akarorero. Haleluya. Ugerageje kuraba ukwizera kwa Aburahamu, nukwizera kwari gufatanye n'ibikorwa. Apana ukwizera hari umuntu ashobora kwizera agaca yiyicarira muhira ngo je ngo ndizeye ko ibi nibi bizoba. Ariko wowe uri kurankurikirana, ndiko ndakwigisha kwizera gufise ibikorwa. Haguruka aho uri. Ego urizera sindavyanse, mugabo kwizera kongere ko iyindi ntambwe yo gukura amaboko mu mpuzu. Haleluya. Ukura amaboko mu mpuzu ukore, kuko Imana ihezagira imirimo y'abana b'Imana. Wewe uvuga ngo je ndi umukozi w'Imana ndicaye nzobeshwaho no kwizera. Ego kwizera kurashobora kukubeshaho, mugabo hari ukundi kwizera naje kukubarira
kuvuga ngo ukwizera gutuma wemerwa. Ukwizera rero gutuma wemerwa ni kwa kwizera ko gutera intambwe, ukizera ati ndafise akazi ndabyizeye, mugabo ukanashirako ugakora, ukaja kurondera akazi, ntugaya akazi. Haleluya. Hari umuntu mu vyiyumviro vyiwe avuga ati jewe mu vyiyumviro vyanje nta kazi noja gukora. Nshuti mukundwa, uzobaho kubera ukora, uzobaho kubera ukwizera kwawe, mugabo ukwizera kutagira ibikorwa nako nyene kurapfuye. Twasomye ngo Aburahamu amaze kwizera Imana ica ibimuharura ko nk'ukugororoka. Ukugororoka turiko turavuga ni ukugororoka kongewe ko ibikorwa vyiza. Haleluya. Ntuvuge ngo none nizera sinzoba ngororotse. Oya, ahubwo ukugororoka kwawe kongere ko ibikorwa vyiza. Haleluya. Ongera ko kuraba imfungwa, ongera ko kuraba abapfakazi, imfuvyi, nivyo bikorwa Imana ibona ikishimira. Ntuzovuge ngo urizeye hama ucuguma wicaye. Oya, ahubwo haguruka ukore, haguruka uje aho abandi bari. Haleluya. Amasezerano yawe arashobora kudashika kubera kuguma uruhande rumwe. Tera intambwe, izere, uhejeje kwizera utera intambwe, kuko imbere ugomba kugera canke aho wifuza kuzogera uzohashika uhashikanywe n'abantu. Haleluya. Wewe uri kurankurikirana, imbere wifuza kugera canke amasezerano yose wifuza kuzobona canke kuzobamwo, uzoyabamwo ufise ukwizera canke uzoyabamwo mu gutera intambwe. Rero ndiko ndagutera intege kugira ngo ubuzima bwose uzobeho ubuzima bwo kwizera canke ubuzima bwo kwizera hama ugakora. Ndibaza ko hari amaso turiko turugurura abantu. Haleluya. Ndazi ko muzonkurikirana muri benshi. Mufise ikibazo, andika muri commentaire zanyu zizodushikira. Hari gihe uba udendebukiwe, hari gihe ugera mu gihe ukavuga ati je narizeye Imana, ndayizera, ndashirako, ndanakora, mugabo nta musaruro ndabona. Nje rero kugutera intege ndakubwira ngo wewe uri kurakora hama ukaba wizera ntubone umusaruro, ni wewe wanzanye hano kuri TV kugira ngo ndakubwire ngo komerezaho, ukomeze. Umaze gukomeza Imana izogufata ukuboko, kuko uku kwizera gutuma twemerwa. Nari navuze ngo nukwizera gufatanye n'ibikorwa. Ukwizera kudafatanye n'ibikorwa kurapfuye. Rero wewe uri kurankurikirana, nje kugutera intege. Hari n'uwundi afise ikibazo avuga ngo jewe ndizera Imana, ati nizera 100%, shoboye gushika ahantu, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo aho muzokandagiza ibirenge nzoba ndahabahaye. Uwo muntu rero akizera ko aho ageze hose Imana ibihamuhaye. Wewe nje kuguca intege, kubera ko wewe wizeye ahantu ugeze ko Imana ihaguhaye. Imana iguha umugisha mu bwoko bubiri. Hari ubwoko bwa mbere bwo mwisi y'imwemu, isi itaboneka. Hari n'ubundi bwoko bubiri bwo gukora. Haleluya. Kuko Imana ishigikira uwukora. Mu yandi majambo, ni wizera ntukore, uzokwisanga inyuma y'uwizeye agakora. Rero wewe uvuga ngo aho nzogera hose Imana izobihampaye, ugerageze wongereko, kuko aho hantu ugeze hafise banyeneho. Aho hantu ugeze wavuze ngo ndafashe mu kwizera, hafise abahaguze canke hafise abahitirirwa. Rero nawe gerageza urondere ico ukora kugira ngo aho abo bageze, kugira baronke ico kintu wafashe, nawe ugerageze ukore kugira ngo ca kintu ukigereko.
ndibaza ko dutahura. Ni kuvuga ngo uze wizere hama ukore, niko kwizera naje kukubarira. Haleluya. Rero nizere ko utahukiwe ukwizera. Haleluya. Udatahukiwe andika muri commentaire, tuzogaruka tugusobanurire ukwizera, kuko muri ibi bihe abantu ukwizera bariko barakwitiranya. Haleluya. Ukwizera bariko barakwitiranya. Ukwizera kuri ubwoko bubiri nari nabivuze. Hari ukwizera kuzogushikana ku masezerano, n'ukundi kwizera kuzotuma uguma wizungurukako. Jero naje kukubwira ukwizera kuzotuma ushika ku masezerano. Haleluya. Ndazi ko hari abariko barankurikirana bafise ukwizera kutonashikana imbere. Wewe naje kukugurura amaso kugira ngo ugire ukukwizera gufatanye no gukora. Haleluya. Kandi ni wagira ukukwizera ndiko ndakubarira, ukukwizera kuzotuma ugera kure. Ukukwizera kuzotuma ushika kuri ca kindi wipfuje kugerako. Haleluya. Akarorero, urashobora kuba umaze imyaka 20 wizera mugabo wicaye. Nari navuze ngo hari ukwizera ku bwoko bubiri. Hari ukwizera ko mu buryo butaboneka, hari n'ukundi kwizera ku buryo bugaragara. Haleluya. Ashaka kucumbaza ikibazo ngo none uko kwizera two kumenya gute, ngo tuvyarira ivyamwa gute? Haleluya. Ukwizera kuvyara ivyamwa nuko kwizera naje kukubarira, ukwizera gufatanye n'ibikorwa. Haleluya. Rero wowe uri kurankurikirana, hera uno munsi, uwo munsi ucumva ukibona ino video, tangura ugire ukwizera kuzamutse, tangura ugire ukwizera kw'ibikorwa, tangura ugire ukwizera gufatanye no gutera intambwe, ukwizera gufatanye no gushika ku masezerano. Niko naje kukubarira. Rero nshuti mukundwa, ukaba ufise ikibazo kubijanye no kwizera, andika muri commentaire, j'aime partage, kugira ngo uhe abandi nabo bige ukwizera. Haleluya. Ukwizera nukumenya gose udakekeranya kw'ivyo wizeye bibaye. Aho ni mw'isi y'impwemu. Hari no mu kwizera ko mw'isi igaragara. Haleluya. Ni kuvuga ngo ni wabona wizeye mw'isi y'impwemu, ukemezwa na mpwemu wawe ko bibaye, ukabona mw'isi y'ibigaragara ntibibaye, ufise ikibazo. Ufise ikibazo. Ariko wewe wizera hama ugashirako ugakora, ufise inyungu. Haleluya. Rero gerageza ukore, hama uhejeje gukora ushireko no kwizera. Je numva igitangura no guhanura wowe uri kurankurikirana, igitangura ni gukora. Haleluya. Tangura ukore, kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo izohezagira imirimo y'amaboko yacu, izohezagira ibikorwa byacu. Mu yandi majambo, atabikorwa nta kwizera. Rero wowe uri kurankurikirana, warufise ukwizera wicaritse, uguruka amaso, utangure ugire ukwizera, ukora ibintu. Uku kwizera naje kukubarira utuma wemerwa n'Imana. Haleluya. Kandi uku kwizera ni wakugira, ndazi uzotwandikira utubwira ati kwa kwizera mwambwira ko ngire, canke kwa kwizera mwatwigishije wa munsi kwaratuvyariye umusaruro. Ndababazwa n'abantu benshi usanga bavuga ngo jewe ndizera, mugabo ugasanga nta vyamwa vyo kwizera bariko barabona. Ubundi ho ivyamwa vyo kwizera ntushobora kubironka mu gihe watanguye kwizera gusa. Ahubwo ivyamwa vyo kwizera ubironka mu gihe watanguye gukora hamukizera mu nyuma. Kuko Imana idusaba icambere tumanze dukore.
Haleluya. Nayiko ndavuga ngo ukwizera kuratuma ushika naho utoshitse. Ukwizera gufise ibikorwa kuzokugerana naho wewe utokwipfuje kugera, kuko ukwizera turiko turavuga nukwizera guhindura ibintu, nukwizera gutuma ushika ku masezerano. Rero nshuti mukundwa, ugire kuno kwizera. Ugerageje kurabira kuri Aburahamu urabona ko vrema yarafise ukwizera, kuko Aburahamu yatanguye gukora imbere yuko yizera. Rero nawe uri kurankurikirana umenye ko ni watangura ugakora hama ukizera, uzobutwandikira muri commentaire, uzobudushimira utubwira ati twarize ukwizera hama kuradukorera. Haleluya. Rero wewe uriko uradukurikirana, nizere ko uku kwizera gutuma wemerwa n'Imana wagutahuye. Haleluya. Ibyo udatahukiwe andika muri commentaire, utwandikire utubwira ati hari ukwizera ntatahuye. Navyo ukwizera kuri ubwoko bubiri. Hari ukwizera ko mwisi itaboneka n'ukwizera ko mwisi iboneka. Ndongera ndanavuga ngo ukwizera utabonamwo inyungu uko si ukwizera, ahubwo ukwizera ni kujya kwizera wizera ukabona umusaruro. Haleluya. Rero nshuti mukundwa, reka tugusengere. We wahora ufise ukwizera novuga ngo kudafashe, ukavuga ati jewe ndizera, ndakugura amaso ndakubwira ngo ukwizera uriko urakora uno munsi ukabona ntigufatanye n'ibikorwa, uko kwizera ukwanire, utangure ugire ukundi kwizera ufise ibikorwa. Kuko ukwizera kufise ibikorwa ni kwa kwizera ubona kuriko kuragukorera ibintu, kwa kwizera ubona kuriko kuragushitsa ku masezerano. Haleluya. Kwa kwizera gutuma uca wemerwa n'Imana. Haleluya. Rero wowe uri kurankurikirana wonyemerera tugasenga rino sengesho, kuko ndazi ko hari umuntu ari karankurikirana yarafise ukwizera novuga ngo kudafashe. Je nakwise ukwizera kudafashe, kuko niwamara imyaka 20 wizera uku kwizera kudafashe, uzosanga uriko urayoborwa na wa undi afise ukwizera gufashe. Nibaza mvuze ukwizera kudafashe urabitahura. Ukwizera kudafashe ni kwa kwizera kutagira ibikorwa, ariko ukwizera gufashe ni kwa kwizera gufise ibikorwa. Rero ndumva no gusengera kugira ngo wowe uri kurankurikirana birashika ukaba warabaye muko kwizera kudafashe. Birabaho ugasanga umuntu yararindiriye amasezerano ariko nta na rimwe arabona, kubera ko yagize ukwizera kudafashe. Nshuti mukundwa, uku kwizera gufashe ni ukwizera ushobora kugutereka aho utaziga ko wobaye. Haleluya. Rero Imana ibahezagire. Ndumva no basengera mwe muri ko muradukurikirana kugira ngo uku kwizera gufashe kube mu buzima bwawe. Munyemerere dusangire rino sengesho. Mwami Yesu Kristo, mwami icubahiro, sengeye abakunzi bayaga nawe TV, abazotubona bose hano kuri TV yayaga nawe. Mwami Yesu Kristo, turabasengeye kugira ngo ugende mu mitima yabo, ugende ubugurura amaso, kugira ngo Mwami Yesu Kristo ubahishurire kuno kwizera gushitse, ubahishurire kuno kwizera gutuma twemerwa n'Imana. Rero Mwami Yesu Kristo, turagushimiye, ni wewe wabikunze ko twumva rino jambo. Nta jambo ryavuye ku Mana ribura ububasha. Rero Mwami Yesu Kristo, turagushimiye ku muntu wese yumvise kuno kwizera. Ndazi ko hari amaso menshi yugurutse kubw'uku kwizera gufashe. Rero Mwami Yesu Kristo, turagushimiye ko abantu ubuguruye amaso bakagera ku kwizera gufashe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero nshuti bakundwa,
mwari kumwe n'umukozi w'Imana, mwari muri Shari Hakizimana. Ukaba ufise ikibazo, andika muri commentaire canke urashobora kuturondera kwizi nimero zikurikira: 68 amajana 747 amajana 816. Aho ufise ikibazo urashobora guca kwiyo nimero ukandondera nkagufasha kubijanye no kwizera. Hama commentaire zawe zirakenewe. Aho utatahukiwe ukwizera, commentaire zawe zirakenewe. J'aime partage kuri channel YouTube ya Yaganawe TV, canke ugomba no kuraba ibikorwa byo ubona kuri ekra vya Mwarimu Richard, urashobora kuja kuri YouTube ukandika Lily H Prayer Hakiri, ucubona ibikorwa, ubutumwa bwiza, indirimbo. Imana ibahezagire. Rero turabasezeye, nizere ko ubutumwa bwiza buzogira aho bubakuye naho bubagejeje. Rero ndabasezeye, muze mushishikare mukurikirana Yaganawe TV, j'aime zanyu, partage, s'abonner. Yesu abahezagire. Reka ndabasengere. Mwami Yesu Kristo, mwami icubahiro, turagushimiye cyane kubwo umwanya mwiza uduhaye kugira ngo twige kwijambo ry'ukwizera gutuma twemerwa n'Imana. Rero turagushimiye, wabanye natwe mwami Yesu Kristo. Hari amaso y'abantu wuguruye, kandi mwami Yesu Kristo turizera neza ko iri jambo hari aho rizodukura naho rizotugeza. Rero turabisabye kugira ngo mwami Yesu Kristo abakunzi badukurikirana ubudahumeka kuri Yaganawe TV, mwami Yesu Kristo baze bahezagirwe na rino jambo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero nshuti bakundwa, Imana ibahezagire, naho ubutaha. Shalom shalom. Hamwe na Yaganawe TV, ubwenge ni wo mutima, ubwenge ni wo mutima.